Gihugu c'Ubwongereza ku munsi w'ejo nyene sinzi butari gufyonda ariko uko bigenda kose nayo no kwiyumvira Manchester United komeza gutanga show ibirori ku bakunzi bayo ku kibuga Old Trafford bari bakiriye Fulham ibitsindo bibiri vya Casemiro na Matheus Cunha vyabonetse hakiri ku munota 1956 ariko ku munota 45 Jimenez wa Fulham ari kumwe na Kevin Santos ku munota 91 baza kwagombora ibintu bitsindo bibiri ku bindi. Manchester bati n'ubundi yakariye ntigata ariko ku munota 94 Benjamin Sesko ku ipasi ya Bruno Fernandes yatanze pasi zigera kuri zibiri muri rukino atereka mu gitsindo ca gatatu. Intsinzi zitatu kuri Manchester United ya mashitana tukura nyuma yiza ibyo mumenyereza mushasha witwa Michael Carrick. Ngo ni Carrick time abandi bari kuvuga ngo ni Fergie time bo bavuga ati ni Carrick time. Yonse nabonye yapress ibikorwa vya Michael Carrick cyane. Ati rabo buryo adapanika. Bamugomboye bibiri kubotsa 91 Fernandes none ubunyari umuntu agipinga ivyo nababwiye. Fernandes niwe nimero 10 wa mbere ku isi. Ubu ndabishimangira mfise fact. Paraporo yande nande. Paraporo y'abandi ba mediateur izindi equipe zitunze. Ufatize ziri muri Champions League. O mediateur mwiza dakina na Conference League. Oya ntacu. Ufatize equipe ziri muri za Champions League. Ziri muri Europa League zirahagiye hatandukanye. Nimero 10 nka Fernandes umutoye 10 ndagurira ikiri. Passe decisive 12 ugeza muri EPL. Carrick rero mani yabura Carrick. Abwira Fernandes ati kino umupira utekanye. Bo ikintu cambere je mbona nkuko wavuze ngo buto uno mugabo ari karafyonda. Sinigeze nemeranya n'abantu bavuga ko Manchester United c'est effectif igwaye ku rugero rwo gutsindwa facilement. Ku rugero rwo kudatsinda Burnley, ku rugero rwo kudatsinda Wolverhampton Wanderers, ku rugero rwo kudatsinda ino migwi tubona basigwa. Ni ivy'imigwi igwaye yo kunaniza kwera yuko ico bakuza no muzika avuga ngo twe nitwemera gukoroka mugabo jewe ico nkunda gukonta nashima ku migwi yose. Utsindwa match muri context ya ari utsindwa match buri wese akabona ati nabwo watsinzwe nuko gutsindwa umupira w'amaguru bibaho. Nundi muntu utsindwa match akavuga ati ndavye uburyo watsinzwe we nta kazoza ngani urango kazoza simbona. Hari match ya muri matsindwa ukavuga ati ubwo wo ku projecta muri match zitatu zine za Manchester tubona bizoba bisagute ukabura ishusho bizoba bifise. Mugabo uramuzi Carrick nubwo yere kugira match nire contre Fulham uravye match zitatu gusa kinye bizakwereka ngo uno munsi gukina na Manchester United faut se préparer en cause et en conséquence kuko ni gukina na equipe iteguye. Ni wihuse. Oyi gituma ndabivuze uko c'est pas tactique zatari. C'est pas bakinyi basumba biyindi migwi yose. Iri muri equipe zifise abakinyi beza ariko so qui compte c'est quoi? Dufata karongo uno munsi none gukina na Fulham akarorero yo mugaye twa Marco Silva biroroshe. Gukina na Everton ya David Moyes biroroshe. Gukina na Fulham ntivyoroshe kuko abantu baribuka match ya Manchester City bagira. Fulham yanabasumije gutembereza umupira washaka 58. Fulham itego ahubwo mbona ko yanasubiye. 5 bine muri iriya mizi Man City yari imeze neza ariko yirukanga kuri Arsenal. Yatsinze bine bagakora comeback kwanza bagatsinda icambere gasha mu ca gatanu bagakora comeback bakagira muri bine. Iyo equipe ni nziza cyane. Uno munsi waguze Sesko yatsinze ibitsindo 21 muri seziyeze muri Leipzig igwaye akiri muto y'imyaka 23 asaba umwanya wo kuyadapta nubwo bitarakunda. Esketi pedute kuri Sesko. Muno munsi Jesse novuga ngo Man yaguze flop. Ahubwo nabiharura ku rugero eske Man yifise urugero rungana gute kugira ngo ifashe umwanya kuyentegra. Kuko si Sesko aza kwifasha kuyentegra muri Premier League no muri Man ahubwo ni Man igomba kwitegura neza bikavuga ngo wewe tuwe turasetinze neza ariko we byakunaniye. Mwa nkuna munsi wojija Sesko ufatiye kuke. Nigeze kwivuga kuri Dorgu wari kujija Dorgu ufatiye kuke. Jewe ndashobora kujija umukenyi iyo equipe iteguye neza nkavuga ngo rero nga equipe yagufashije ariko we Yonse mugabo equipe idasetinze neza nka Manchester United namukina umwe je nari ku Bremen. Usibye ko tout simplement twabonyereza exploit individuel kuri aba bakinyi bitwa ko bari basanzwe bakina IPL nka Matheus Cunha ba Brian Mbeumo bashitse biintegra avec confiance totale mu mwana nka Amadi Diallo wewe ni muhira abamenyereza bakora mu confiance bose baheruka muri Manchester United tukabona ngo biraryoje. Mugabo no musi soki konte gukina Manchester United nuko n'umukinyi twari dutangwe kuvuga ngo azoba flop uno musi arafise ikize cyo kuvuga ngo reka basi nkine nubwo bazonsezerera Manchester baze bansezerere. Mugabo je narereka ico ngize gute ico nshoboye erega uno munsi Manchester United nimba tuvuga ko Man City yaguze gehe ikagura Semenyo ikagura Sherki ikagura Tijani
nimba tuvuga ko Liverpool yaguze Ekitike na Virus na Isaac na ba Frimpong none Ekitike erega Man U yaraguze aba grand joueur uno munsi ku rwego rusumba abo Liverpool yaguze kadushake dukompara kuko nimba waraguze Mbeumo none Ekitike wowe niwo mukompara na Ekitike niwo Ekitike niwo mukompara na Sesko erega Sesko biriko biranga muga bitsindo c'est un grand joueur de ma part fata ibitsindo Ekitike yatsinze mwaka weze muri Bundesliga uno munsi gereranye urabera Bzige twari dufise mwaka weze yabaye 35 muri phase Ligue ya Ligue des Champions uno munsi azaravye urukino uburyo ubukakari baba bafise mu kibuga n'abahungu Mateus Kunya na Brian Mbeumo ni bamwe mu bantu bari ku kazi gusumba abo basanze muri equipe yitwa Manchester United. Fasha ibiharuro vya Mbeumo muri equipe noyi nka Brentford ugafata ibiharuro vya Kunya muri equipe nziza nka muri equipe igwaye nka Wolverhampton Wanderers ya Gary O'Neil wewe nawe waguze Ekitike kwagura na Isaac na Virts biri comparable no kuvuga ngo uno muze equipe yitwa Manchester United Michael Carrick yazanye ikintu citwa umutekano gusumba ikindi nico bari babura ndiko mbona Casemiro wo mu grand joueur ntigeze kubona ayateye ubwoba atekanya kino umupira yatanze atagifise ya myaka yo yakijyo atagifise ya myaka yo kuja gusitana n'aba adversaire batera ibica mu rundi mugabo ageze mu myaka yo gukina Casemiro ndiko ndamubona mu ishusho y'umugabo yitwa Pepe uyu mu defenseur wa Portugal Kepler Lima ikibazo gusa kiko wa Carrick Pepe agizwe n'ikirato Pepe kwa Benfica ari Pepe agizwe no gukina umupira ikibazo kiri muri Casemiro rero ikibazo kiriko kiraba kuri Manchester bari banakwiye gutegura kuganiriza Casemiro peut-être mu biriko mito bariko bariyumvira kumurekura ahembwa menshi kandi imyaka irikira mujana mugabo atume ati ubwiza wari warakuri Manchester ntabwo waronse ariko kuri ncuro ashobora kuburonka dukundira ugabanye umushahara ugume hano basi niburi burundi mwaka yitwa Michael Carrick yazanye ikintu cananiye Ruben Amorim cyo kuvuga ngo Fernandez na Maino ntibokinana gute nimero 10 n'umukasere bareka gukinana gute ko yaje kwemvanta agafata Fernandez akagira nimero 8 no munsi umwana yitwa Kobe iminota amaze mu mugabo yitwa Michael Carrick amenyereje inkino 3 minota 170 Maino ntazi kuva mu kibuga Fernandez yamuha liberté yo kuvuga ngo genda ukina umupira ni watakara ndawubaza Casemiro na Maino kandi Fernandez ariko genda ukina umupira ni watanga assist ndabaza mbe umuco yazikojeje ndabaza Amadi cyo yazikojeje canke Mateus Kunya Manchester United nico yabura Maguire no munsi ni Maguire wo mu grand défenseur bari kumwe n'umugabo witwa Lisandro Martinez ejo haragaruka Matis Delight mu defenseur mwiza w'ibije aho bigeze kwa Manchester niwe wa mbere Luke Shaw mwiza dora mwiza no barisho n'umunyeza tugaruke muri kan mani bafise umunyeza ababirigi bafise formation y'abanyegori iteye ubwoba attention nuriya mwana Jayden Even numu defenseur beza Manchester United wirengagiza Yoro ko wirengagiza Darona no Saire Mazraoui basangiye umwanya equipe ya Manchester arabakinyi twari tugiye kuburira umwanya bivaye nibihe bibi nako twari tugiye kuburira irengero bivanye na desordre unamusinzwe ko cadushira ko vite uvuga ngo vyatorewe umuti ariko urabona ngo basi niburi Kobe Maino yamaze kuretrouva confiance muri we umukinyi wa Manchester arafise message mubwira ngo kwambara amayo ya Manchester nibikwemerera gukora ibyo ushaka byose akacabaho rero nuko kuntu Carrick nyene yiturije sisi kabana mubona na panika bagomba igitsino minota y'inyongera ariko nawe tireste motivé ubwira abakinyi bati c'est possible ugirwa amahigwe mukinyi igitsindo d'un grand joueur raba mouvement yakoze umugabo yitwa Benjamin Sesko buryo yahindukiranye baro cyane yateretse baro mu rusenga hano bazavuga ati Sesko avere nabahushije ni gol ubona yuko ari umwata kanye nafise inyota yo kubara iyi match yo ngene nabonye pass y'umugabo witwa Casemiro nta kindi nabonye muri no heri ya pass yarite vestiaire imeze neza iraryoha Mateus Kunya yaserebuye mbe umaramushikira amubwira ati subiramo serebura no n'amadidi arababikorokeye Manchester United rero batsinze Fulham bitoroshe 3-2 ariko mu ntatu y'ingenzi yo barayabona izo akazi yari hasigaye match zibiri Tottenham Hotspur West Ham mushatsi oya baramumwa vidanka bikunda kabisa Tottenham irashobora kuzobito mu gihe cyane West Ham kwa Doctor of the match yitwa Liam Rossenior kwa Chelsea ubwo je mukivuga Liam Rossenior buri munsi Nangire nitsano yonyene yari kwiye kubona twamaze kwa dutsindwa yari twiyevye arindi ngana tsanata navuze nta kindi sigaje ariko bazi ko Mike yari yasohotse gute reka nakubwire twari ko turarabana match bavuye kuri stade umwana yitwa Christian Samarvira akomeye mu cakabiri Mike yaciye ataha mugabo ataha yibagiriwe bimwe mu bikoresho by'ubu hano ku kazi
Abdurazak ahantu twicaye ndamuraba ati ntakundi mu mupira w'amaguru nanje saa yino ushobora kuntwenga n'ibisanzwe ariko reka twinjoyinga ibiriko biraba bakora comeback sha Abdurazak acara haguruka arakubita umusobeko atambuka atikora avuga ati mwatubonye oyaje ekipe ni ati movoisi aho naringiye kubikurikirana mugabo narayambonye doctor of the match yitwa Liam Rossenior ntiwemera ko bizokunda wa mbere kwisafisa ikaramu hari undi murabona afise ikaramu mu kibuga yatoye Hari urupapuro ukuntu- oya bamwiganye Thomas Frank nabonye Thomas Frank bariko ari Thomas Frank yabwiye. Frank nani isura afise mu docteur none se wiro abasonye ngira basi ahubwo Rossenior na Frank ico bataniye ko nuko Rossenior yambara amarori Eka. Frank niwe muntu asaba abaganga oya Frank asa n'abakinnyi Frank b'amafilme hari merci beaucoup ave kuri ya mushatsi wiwe Frank umenya n'abandi bakina ngaha muri Tanzania reka Frank nta kintu na kimwe mbona Rossenior ni muravyo none ngo uyu muntu ari seriye kabisa jeme no mu rugo indani ashobora kuba ari seriye Rossenior abone nakunze match ya Chelsea mugabo nasubiye kubona ngo uburongozi bwa Chelsea n'ubundi buracari kibazo tanke umumenyereza atabazwa umusaruro gusa abazwa ati bose barakinye kugira ngo bagumane performance n'ibindi bigiye bitandukanye kirashobora kuzoba ikibazo nakunze uburyo Liam Rossenior yaromarse amakosa yakoze mu gice ca mbere ayakosora mu gice ca kabiri Joao Pedro igitsindo na assist kukurera igitsindo hari uwundi mu bakinyi binjiye yatanze assist n'indu ndabiri donc mu bakinyi batatu bose bavuye kuri bande tu mu bakinyi batanu igitsindo mu bakinyi batanu bavuye kuri bande Joao tu Pedro harimo batatu ni muri buri bagize assist kuri Fernandez ya hari igitsindo ca mbere catsinze nde igitsindo ca mbere Igitsindo ca catsinze Catsinze Joao Joao Pedro Pedro ya catsinze Joao Pasi Pedro ya Fofana. ya baje nawe nyene yavuye kuri bande tu Mirongo irindwi kukurera. na nanuze hama 92 Enzo ku ipasi ya Joao Pedro nico nariko ndavuga fata Fofana fata Joao Pedro fata kukurera bari mu bavuye kuri bande touche niburi bagize uruhara muri buri gitsindo equipe ya Chelsea yagize gute yaronse nakunze uburyo umugabo witwa Liam Rossenior yasomye match akora remplacement ziri parfait gice ca kabiri mwayibonye ari ibintu nkomeje kuvuga reza Mikor Parma ni mwiza ku ruhande gusumba kwica Kore Palmer ndamubona azosohoka kwa Chelsea vyanka bikunda equipe ya Chelsea mvuze ko idaguye kumukinisha nka 10 yo bikunze mugabo fata ama remplacement yakinya habwa liberté yo kina ku ruhande nivyo niyigaragaje ku rugero rw'abandi bariko mugabo Cole Palmer efficace akina nk'umukinyi wo ku nimero 7 gusumba ku nimero 10 ikintu kigira kabiri equipe ya Chelsea ugeza muri kano kanya nimero 9 canke umukinyi adakwiye kubura muri attaque yabo muri ligne offensive na cancana hagati yo ku nimero 9 nimero 10 yitwa Joao Pedro uriya n'umukinyi atari mu mvune je mbona atagikwiye kubura mu kibuga ca Chelsea muri match bakeneye amanota biba bigoye ko mukina iminota 90 ngo asohoka atakubonye mu gitsindo canke jewe vomi yatangure ku 9 bisabwa kuzana Liam Dirape soro mukinyi wo hagati umwe Parma je ku ruhande canke Pedro agaruke nka nimero 10 canke Pedro abari wasohoka mugabo Pedro agomba gutanga erega Pedro ni winga yibu bamvu wakinishije Pedro nane tumupira bawuhana ibi rero hari igihe bitazokunda ibi bintu umugabo yitwa Rossenior yikoze kipe ya Chelsea nimwe muri equipe igomba kwarinya 11 bayo beza wanashima ni equipe navuga ngo no munsi yahezagiwe n'Imana kubera ko nta mukinyi ndabona kwa Chelsea atumva iyo pfiri no mayo equipe ya Chelsea sinzi ibintu babahaye Londres ubona umukinya akubwira ati je ndavuye hari akavayo yirebanga akava muri equipe nziza ariko akabwira ati giye kwa Chelsea zikagiye kina conference Caicedo na Fernandez bo baba bumva urabye ibintu Fernandez akina mu kibuga na esprit d'équipe ku rugero ruteye ubwo bafise esprit peut-être ko nabandi bashobora kuba biransenya kuri Caicedo na Fernandez mugabo equipe yitwa Chelsea umugabo yitwa Liam Rossenior yinjiriye mu gatego ko kumva ko abakinyi bose bagomba kuzohabwa umwanya mugabo aho vyari bigeze uno munsi Chelsea ifise effective nziza cane yemerera umumenyereza ari serie gutegura equipe y'igitinyiro sindiko ndabona ko makoma Reece James swat bamuzanye hagati mu kibuga ya tereka umwana yitwa Maro Gusto kuri kabiri bakina umupira canke Gusta adahari canke James adahari umwe muri bagashika kinisha Andrea Santos James ntagomba kubura mu kibuga ca Chelsea nimba udafise Gusto ngo James akinane na Caicedo na Fernandez James yobura nkinishiriza Andrea Santos James mukinisha Dembe Landry James yobura kuko numwe mu bakinyi Chelsea mu buzihomba raison pour laquelle match zose akina agomba kubamo kumujera rythme akinako je nk'ubu James niyo konjera match zina kiri minota 90 ku bwanje harimo match no mwirengagiza ko mfise Maro Gusto muri mediane bapanze neza bavuga ati izi mvune za Reece James niziriya zagize ba Daniel Carvajal ariko sometimes birava haragera mu gihe imvune zihera uno munsi nimba ufise Reece James akomeye hakubunya ni wacha wijaga wagiye kurondera amanota mukoreshe kuko no munsi Chelsea ntubona ko yari yatsinze urukino mugabo duswije ubwenge inyuma y'ivyabaye
vyaje gutuma Manchester igera ahantu itsinda ikabwira Chelsea ngo va mu kibanza nanje nduge mugabo no muzi Chelsea uravye niyo equipe ifise ingufu zo gutsinda uko bukeye nuko bwije gusumba Manchester United bakoze comeback imbere equipe yitwa West Ham United batsinda ibitsindo ubona yuko abakinyi bari motive nitwigeze tubona umwana yitwa Estevao yinjira mu kibuga mugabo wumve ngo numwe mu bakinyi no muzi bivanye n'isubire nyuma rya Corre Germaine Parma abantu batangwa ko numengo bo rivaliza Chelsea ruzuye mugabo ifise umunyego iyi equipe iroroshe kumenyereza umunyego no munsi yamaze kwiro turuvateho go Robert Sanchez yatsinzwe igitsindo na Jarrod Bowen kiriya gitsindo kiriya gitsindo na munyego atogitsinda yateye umupira bazi yuko umukinyi Tati Castellanos Saukina aja kurondera barazi ko Tati ayikora ko Tati arayirondera bararayibura ahindukiye asanga bari kadire na n'umwato zindwiriye ikintu mbamona Chelsea namenyereza n'umwato yimenyereza il faut être simple mu bintu vyawe ukavuga ati 11 naba remplacer Mazibuku ibintu mbamona gusa biboshe nuko guhera kuri Maresca ni equipe indaguri ko nuko bwije ushaka kuza imbere ya Fulham gaca warinya bakinyi ubona ko Fulham yo bakanirika batsinda kandi beza baze kuri bande touche nivyo kuri basigayo ubazanye bagasanga amazi yarenze inkombe bikanga kuko no ku munsi wa gatandatu buriya vyasa ni vyabangi nuko bimeze kuri Chelsea da Blues mu gihe hakirikare imbere yabo gatoya Arsenal de Gunners nyuma yo gutsindwa mu buryo bwabatangaje cyane na Manchester United basanze kuri Emirates Stadium bari bagendeye Leeds bayifata bayigomoza bine ku busazo bimendi Darlow ritsinda Jokles ndetse na Gabriel Jesus Arsenal batereka mu monota gera kuri Atlantic ingana hagati yabo na equipe gufata ngingo mu nyuma baravuga ati gitsimba mwitsinze twababeshe ntimwitsinze Guardia Kos umupira uri mu igori n'igitsina cya Madueke itsinda gute n'igitsina Madueke Jorazi ko kwitsinda ko munyagori ndigana ndavyemera Madueke yaba kuri yakuntu nk'ibari kubita ipoto ikagaruka ikamugonga ikaja mu igori aho no kwemera ko witsinze makumbwira ngo wakose baro ngira kunanira ngo ija mu igori witsinze iki ibaro yari mu igori niyo utayikoma uri kuragwana n'umupira watewe n'umuntu Arsenal izotwara igikombe ca IPL itagitwaye tuzobikubaza muzobimbariza iki ni equipe ikomeye namwe murabibona si ogumubishe none se umupira bagomba gukomera no gutwara igikombe ca IPL gukomera no gutwara igikombe abantu nk'aba Paul Scholes bashira imitima hasi ngo izoba ari mbi Arsenal ifise uburyo bwose busabwa mu mupira w'amaguru n'ubudasabwa barabukoresha uramaze kubona intozi ingene zitera hantu Arsenal niko baza muri corner bakwatatse bakwakwica Arsenal bakinye na equipe yitwa Leeds United nziza mvuze nziza ntimuyigereranye na Arsenal gusa ni nziza kuko equipe itunze umugabo yitwa James Justin kuri kabiri itunze kapitene mwiza cyane umuhungu yitwa Tanampadu hagati mu kibuga ifisa agahungu kitwa Russell Ironson kambara nimero 11 kakanya Etazini ifise Dominic Calvert yewe numwe mu bataka beza tuvyemeranye no musa afise itsinda bagera ku 9 muri English yishwe n'imvune kenshi imvune zamubangamiye ni equipe yahaye akazi Arsenal bafise umuhungu yitwa Jayden Bogle akina kuri kabiri mwiza cyane pe equipe ya Leeds ni nziza mu minota n'imiburi nka 20 ya mbere y'urukino Leeds United bigaragaje barereka Arsenal nka humengo IPL ni higanwa rigoye ni equipe ifise umumenyereza Daniel Fark aba yaje yakani yavuga abani bamwe mu specialiste mu ijanye no kugwana nuko imigwi itokoroka uravye iminota 25 y'urukino Leeds yari yempoje Arsenal ivyo bagomba gukina kandi Arsenal yari yemeye iraza mu rukino mugabo baronse corner ku munota wa 24 uwo munota guhera kuri iyo corner Arsenal yacumbitse ku igori rya Leeds kugera ku munota wa 27 bahavana igitsinda bya bintu baba bavuga ngo imipira y'imiterekano Arsenal ico kinira cumva abantu babibona nk'ingorane je sindavyumva none ubibona nk'ingorane gute equipe zibizi kwitsinda imiterekano ariko ikaguma vyinjira none kwa Manchester United ntiyatsinzwe mugabo faut préparer imiterekano ntibakibonye bategerezwa Arsenal abasore bayo nabuze muremure nabuze mugufi Martinez ubimenda ibitsindo vy'umutwara bishiramwe nk'uko Gabriel yo bishiramwe umugabo witwa Julian Timber bishiramwe nk'uko Saliba yo bishiramwe habwo Arsenal nabonye bakwiye gutangura kumenya ngo niyo go burukino rumeze gute ruhurira Bukayo Saka kuko ejo nejo buno zokenera Saka ku rukino gwasabwa kuba decisive cyane none niwe wanje none Madueke icizera afise no munsi ari Landry giteye ubwoba yateye corner iyo corner guhera ku munota wa 24 batene muri corner nka zine z'umwungikanya baza kuvana mu gitsindo yateye corner direct Guardia ikota ibaro yamaze gushika mu igora arayitsinda abantu bavuga ngo
Arsenal umunyegori wa Leeds United yitsinze igitsina mugabo uhindukije amazi ukaraba tuvuye mu by'imipira y'imiterekano Arsenal imwe mu equipe yempoza umuvuduko ikina yakinye umupira yifashije uruhande rw'uburyo wariko timba na Madueke ukabona ko barafise tikitaka si systeme y'ama equipe yose niyo boyikina uno muzi Arsenal ifise umugabo ari matire yitwa Declan Rice yorienta baro uburyo bwose abishakamwo ayirekiperera umwanya yishakiye ukabona ko Arsenal iratekanye bafise Gabriel ngivyo je bakinyirukira imbere ya Leeds ndavuga ngo muri yanzira rero ya equipe ishaka ibikombe pana go prova ko izotwara ibikombe muri kazoza equipe ishaka ibikombe muri bino bihe equipe bayitekereye icenda rukino rwo gutanga no gusubiriza iyo keresa isinze bitatu match yari bari kuri center Arsenal nuko rero byagenze mu gihe n'umwataka mwiza Victor Yokres kwa Arsenal nuko byagenze ndabona umwanya watujanye ariko kwa Liverpool kuri Anfield Park mumenyereza kunzwe cyane n'abakinyi biwe witwanyira ariko Prosper afashe Man City itereka ari inyuma nabwiye ati Arsenal izotwara igikombe Man izo bari yakabiri reka abasore twagaruka ku munsi w'ejo ndumva afise byinshi kuvuga kuri Ekitike na Florian Wirtz kuko ni bamwe mu bantu bavuzwe ko vyinshi ariko muri kino gihe bariko barabwira umugabo yitwa Slot ati ni wibeje kutugura natwe twokuvugira ntuve hano hakirika ni connection idacika oya iyo bikenewe gusa mukamubwira ngo urumva ultimatum muze mu vyihore muri mubwira muti turakwirukanye mugabo mukambwira ngo urumva ngo ubanza gutsindwe oya reka nk'ubusi nawe urukuntu Liverpool yatsinze Newcastle 4 Liverpool tuzi watsinze equipe Anthony Gordon Newcastle yageze hano itakaza umutwe nabonye nk'igitsindo batsinzwe na Konate kari agatsindo kaba karyana mu mutwe garya kavura gakora Konate yatsinze igitsindo ararira nyuma yuko yareruka kubura se urabona ko yari yanimosheje igipara akimutuye se wiye nivyo muri Premier League tubaza ko tugaruka kuri Liverpool ku munsi w'ejo ariko nabonye mercato yarangiye Mateta vyanse ko agera muri Milan AC kumurota nyuma test medical bagumye bagira ikibazo ngo kwivigiwe mugabona nabonye ko birimo amanyanga menshi yo kwanga kumugura tout simplement kuko mu makinyo ugiye gusoma historique depuis 2019 avunika gake gashoboka ugiye kuraba iyo genu yiwe bamwagirije statistique yiwe ziwe urabona ko si genu yari kiramwampesha gukina niki waraba Milan peut-être Milan ni equipe ikeneye kwiroransa ntire kure kugijanye no kwiruka ku gikombe ariko transfer zirakunda kuba mutu detail duto tugatuma umuntu batomugura mugabo ubona ko profile equipe yari ikeneye ari iyo kugira amakenga birumvikana shobora umuntu agaca kuvunikira ko kandi wararonse sinyara ariko je kubwanje ndayibona nk'amakenga bagize mugabo atarakeneye 5 n'iminota 59 iza kugera mercato iranze ukwezi kwa mbere ikozwe na Atletico de Madrid kuri Ademola Lukman agiye kuyongera ku bandi kibazo agiye kuyongera mu gitsingira cy'abadatwara ibikombe nta kibazo barafise umukinya zo mu konkiransa kuri uru ruhande oya nawe bafise mugabo sinamona iyumvire equipe muri système classique 4-3-3 Julian ruhande rumwe urundi ruhande ya Demona umugabo witwa Alvarez akataka equipe zosiba ikibazo bikubwira n'undi mu grand frère wawe nta kintu ashoboye yes nuko rero mu gihe nabonye ko